Ego matubwiye ko muririmba indirimbo z'Imana ariko kuri look bamwe bashobora gutakara bavuga none look kumengo ntaho bitandukanye n'abisi ko nabo nyene bakora make up bakora imishatsi genre amapantaro nabonye kuri abari muri kumwe muri team baravyama byifashe gute ntubona yuko bishobora kwica visibility yawe uvuga ati nk'ijambo ritushije umuntu ariko akagera kubona video akavuga ati no ntubona yuko hari abo byotsitaza oya nibaza ko tamuntu numwe bizotsitaza ni umuntu wese yamaze gutahura akamenya yuko umutima ari ukwiye kurindwa gusomba ikindi cyose ntashobora gutsitara ko ijambo ry'Imana yatubwira ngo murinde umutima wawe kuruta ikindi cyose kubera iki ni ubugingo bududubiriza ego kandi tuba tubikora kandi ikindi naco kugira ngo video ise neza ibegwe turakenera kwambara neza turakenera ama make up kugira ngo video kameme ize isa neza ari naco gituma tubikora riri biinye kuri twebwe n'amahoro cyane. Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana bivanye naho muherereye kuri Hidden Talents mu kiganiro One Family. Katia Benita umukunzi nije turi kumwe muri kino kiganiro, cameraman kabari Kali. Nkuko mubibona naje muri tournage turi kumwe n'umwigeme sinzwara umwigeme umukenyezi w'umurundikazi. Reka tubivuge umukenyezi w'umurundikazi namusanze muri tournage y'indirimbo sinzi ngo indirimbo z'isi sinzi ngo indirimbo z'iki ariko mbona yambaye umwambaro w'ikirundi imvutano. Reka ndamuha ikaze dushobore kuvugana atubwire byinshi kuvyerekeye umugabo wiwe mu byo ari karakora. Ndabaramukije cyane mashaka kwidondora ko baradukurikirana. Ego ku mazina yanje nitwa Muco Henriette nkaba ndumuririmbyi aririmba indirimbo mpimbazamana kandi nkaba nkijijwe nkaba nkunda Kristo. Tusanze muri tournage mwamaze kutubwira ko muri abaririmbyi muri indirimbo z'Imana. Est-ce que izi ndirimbo ni indirimbo imwe canke yo bari urukurikirane rw'izindi ndirimbo rwinshi mu mufisi inyuma? Oya ni indirimbo nyinshi ni indirimbo zigera kuri 9 ziwanje ariko hariho n'indi igira 10 nakoranye kurabo n'undi muntu no kuvuga rero ni album y'indirimbo 10 byose hamwe ariko 9 nizo ziri kuri channel yanje yitwa Muco Henriette. Iyi rero akaba ari video ya mbere nari mpereye ko gukora. Yego bisigura ko hari harasose ama audio. Ego amaudio yarasohotse ari kuri channel yanje yitwa YouTube nitwa Muco Henriette. Uzikenera wese urukurikirane rwazo aca genda kuri Muco Henriette aca bona urukurikirane rwazo atibagiye subscribe. Mwabyumvise natwebwe nuko nyene Muco Henriette kuri chaîne yiwe ya YouTube ntimwibagire gushira ko s'abone kugira mwandanye mukurikirana indirimbo ziwe na kare mwumva ko azoba ari indirimbo urukurikirane rw'indirimbo nyinshi. Turabandanya Muco ku ndirimbo zawe inspiration iva he kuko inspiration indirimbo bivanye na ku indirimbo zitandukanye umuntu ashobora kuvuga ati inspiration iva ku bitangaza Imana inkorera inspiration iva ku buzima bwa misi yose inspiration iva biravana n'umuntu inspiration ku bwawe iva he bw'indirimbo ririmbo. Jewe navuga ngo inspiration iva kuri Mpwemu Yera ni wanyinspira no kuvuga kandi indirimbo ndazironka bivanye n'ibihe mba ndimwo. Hari gihe mba ndi mu bihe by'amashimwe indirimbo ikaza, hari gihe mba ndi mu bihe by'umubabaro indirimbo ikaza ariko rero navuga ngo uwo nyinspira ni Mpwemu Yera kuko niwe ampizo ndirimbo. Yego Muco Henriette dusubiye inyuma gatoyi mwatanguye kuririmba indirimbo ryari indirimbo mpimbazamana. Indirimbo mpimbazamana natanguye kuziririmba kuva muri 2009 niho natanguye kuririmba ari naho nakirijwe. Ego rero izi rero ariko izi zari zaratevye muri studio gato zishika kuri 6 zari zimaze imyaka 5 muri studio. Zari vyaragoranye gato ariko ncandongera ko izindi zishasha arizo rero zasohotse ubu unye no kuvuga ama audio ari kuri YouTube ubu rero natanguye urukurikirane kwa ma video. Ego imyaka irenga 10 muri carrière musicale yo gushobora kuririmba indirimbo z'Imana. Harabaho ibintu byinshi cyane urashobora kuba ufise aba partenaire abo muririmbana ugasanga ukavuga ati jewe naho ndirimba ariko hariho ama obstacle niziye ntambamye umaze guhura nazo muri iyo myaka irenga 10 uri mu mwuga wo kuririmba
wo kuririmba? Ego intambamye ni nyinshi iyo umuntu nta gikorwa na kimwe kitagira intambamye. No kuvuga ngo hariho intambamye ya mbere nagize, narigeze gukora album ya mbere y'indirimbo igera kuri album y'indirimbo zigera kuri 10. Ndazirangije sinzi uko vyagenze zirahira muri studio. No kuvuga iyo onye ibiragira ataka. Rero intambamye ni nyinshi mugenda muhura muri studio, hari gihe zisha, hari gihe zitakara, hari gihe intambamye ziba nyinshi, nta kubona kimwe kitagira intambamye. Ariko rero ndashima Imana ko inye Imana yazizigamye zikaba zarashoboye gusohoka. Ego hagati y'abaririmba bose, hagati y'abaririmbyi ba gospel, umubano wifashe gute muri rusange? Wifashe neza cyane kuko twese duhujwe n'umubiri umwe, ko twese turiko turondera umugabo umwe ari we Kristo Imana. No kuvuga rero twebwe wifashe neza kuko dufise ikitugenga, dufise ikituyobora ari we mpwemu yera, ko ngo abayoborwa na mpwemu yera nibo bana b'Imana. Ego rero twebwe wifashe neza cyane. Ego muri turavuga mu umuntu ariko arasohora, umuntu wese mu gikorwa aravuga ati ndafite objectif yo gushaka gushika ngaha anye, ndashaka kuva ngaha nkashika ngaha. Wowe nka Muco, indirimbo iri kurikirana 9 nshobora kuvuga ati ndashaka ngo zigume mu iwacu gusa cyane, ndashaka zigume mu rusengero yacu gusa, ndashaka zigume muri ndazi zi mara Burundi bwose meme isi yose. Ariko ni ikihe gituma nimba nizo z'ubwa mbere ni yahe ntambamye haba ubona yuko na strategy uzokoresha kugira ntibizosubye kuba nka esheki yabaye ubwa mbere? Si esheki yarahabaye, ya esheki yarahabaye, ariko kandi umva ko zahiye zikira amaudio. No kuvuga ubu rero zarasohotse, rero ndizera ko bizogenda neza, kandi izi ndirimbo nkaba nizeye yuko zizokiza imitima ya benshi, kuko harimo message, harimo ibishinga ntahe, harimo kuvuga ukugira neza kwa Kristo. Aya naco gutuma nizeye ko izi ndirimbo zitazogarukira ahubwo zizokiza imitima ya benshi, zigakwira isi yose, imitima ya benshi gakira, bakongera bakamenya kandi urukundo rw'Imana. Umuntu wese arashobora ararondera umuntu amufasha. Udafite team nta nakimwe kwishoboza, kuko ikintu cyose ukenera umuntu agufasha, agufata ukuboko. Rero ndafite team iri kiramfasha, ari nabo mwasanze ngaha. Ego matubwiye ko muririmba indirimbo z'Imana, ariko kuri look bamwe bashobora gutakara bavuga none look kumengo naho bitandukanye n'abisi ko naho nyene bakora make up, bakora imishatsi, genre amapantaro nabonye kuriye abari mwo muri kumwe muri team baravyama. Byifashe gute? Ntubona yuko bishobora kwica visibility yawe, uvuga ati nk'ijambo ritushije umuntu ariko akagera kubona video akavuga ati no, ntubona yuko hari abo byotsitaza? Oya, nibaza ko tamuntu numwe bizotsitaza. Ni umuntu wese yamaze gutahura akamenya yuko umutima ari ukwiye kurindwa gusomba ikindi cyose, ntashobora gutsitara. Ko ijambo ry'Imana yatubwira ngo murinde umutima wawe kuruta ikindi cyose. Kubera iki? Niho ubugingo bududubiriza. Iki kibiribiri tuzogisiga mwisi, ariko imitima isange Uwiteka mu ijuru. Rero ibi nibaza ko tawe vyotirimutsa kiretse ubutabikunda, ariko kandi nukwisiga je mbona kuri jewe namahoro menshi cyane, kuko nziko ndiko ndarinda umutima wanje, kuko ari ryo ijambo ry'Imana ridusaba. Ego kandi tuba tubikora kandi ikindi naco kugira ngo video ise neza ibegwe, turakenera kwambara neza, turakenera ama make up kugira ngo video kameme ize isa neza, ari naco gituma tubikora. Rero ibi kuri twebwe namahoro cyane. Ego ibyo byose ariko bisaba budget, mbega uburyo bwo babuva hehe? Uburyo jewe sindaronka management, nta manager ndaronka ashobora kunshigikira mu buryo, ariko ndashima Imana bizogenda neza petit à petit. Imana ndazi ko izogenda ingirira neza. Ego nk'akajambo ko gushobora kurangiza ikiganiro, cyane cyane utekereye abaririmbyi bagenzawe abadukurikirana ko barakaye? Jewe akajambo notekerera abaririmbyi bagenzi banje, eka mbere n'ubutari umuririmbyi ukora igikorwa c'Imana wese, kuko kuririmba sico gikorwa c'Imana conyene, ibikorwa vy'Imana ni byinshi. Novuga ngo Imana ibakomeze kandi ibahe gushikama, kubera iki ibi nivyo bikorwa tuzohemberwa mu ijuru. Iyo ukoze neza, iyo ukoreye Imana nayo natwe mu ijuru tuzambikwa igitsibo. Rero no babwira ngo bakomere bashikame mu mwami, Imana izobagira nabo babona aho bahari udutambamye ikitagenda neza, bamenye ko mu ijuru hari Imana igira neza.
murakoze. Reka ndabashimiye kubona nabenteromfye muri video yanyu ariko ntimwanyirukanye murakoze cyane. Murakoze cyane namwe kuba mwashoboye gufata umwanya wanyu mukaza hano kuturaba. Umwami Yesu abahezagire. Amen. Mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri Hidden Talent ndabasezeye mwumvise ijambo yabatekereye muco ababwira mwizere umwami Yesu mukore ibimuhimbara ni byinshi utuma ndibaza mwaronse ni bwinshi cyane cyane mugira sabone kuri chaîne yacu ya YouTube ndayibibutsa ni Hidden Talent na muco yibabwiye hama mu bandanye mukurikirana ibiganiro byacu acu isango mu kiganiro gikurikira ciao.